Yo, ngo kumbu no musi ni Valentine Day, udafise uwahishugu nta jambo afise today. Saint-Valentin igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri. None uyu munsi uhimbazwa gute kuva ryari? Byagenze gute ngo witwe Saint-Valentin? Kubera iki uhimbazwa igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri buri mwaka? Uhimbazwa gute rero? Neza na neza rero watanguye guhimbazwa mu mwaka wa 1986. Ico gihe rero ukaba warahimbajwe kandi ubwa mbere mu mwaka wa 1986 niho watangura guhimbazwa officiellement hose, ariko aho umupape asa n'uwawemeje ari we Julius Ier akaba rero yatanguye kucelebrer le 14 février 498. Byatanguye gute rero? Mu kijana ca gatatu rero umwami w'abaromani Claudius wa kabiri ariwe Claude de, mwavyumvise neza ko ayo mazina abagenda yumvikana. Kubera intambara rero yasavye ko imisore n'inkumi batosubira kurongorana, ahubwo bakaja gukora ivy'igisirikare. Murumva ko ico gihe rero baciye babuza ivya mariage. Nubwo biruko rero umupadiri umwe ariwe yitwa Valentin ntiyigeze avyemera, yavuze ati ivyo ntibishoboka. Yaciye abihaga abandanya we wahezagira abubakana atacamira, ariko rero yabikorera mu kinyegero, ntimuvyumve neza. Ivyo rero akaba yabikorera mu kinyegero, ariko nkuko abarundi bayamaze bati ubundabunda abonwa n'uhagaze. Valentin yaratevye arafatwa, mbere ajanwa mu mbuto arafungwa. Igihe rero Valentin yari mwibohero yarashoboye gukundana n'umukobwa umwe yitwa Julia. Umukobwa rero akaba yari afise se wiwe, akaba yari umucunga bohero, akaba yacunga Valentin ngaho nyene. Bakaba bakundanye rero mu banga ntangere, bandikiranira udukete. Mwavyumvise neza muri secondaire muravyibukaho namwe mwahora mutwandikiranira. Nibanga ntangere rero Valentin yarandika udukete akaturungika, tukaza tugashikira wa mukobwa Julia. Ariko rero ingorane uwo mukobwa ntiyabona barinda kutumusomera. Munsi rero y'utwo dukete yarasinya mu majambo avunaguye ati je cite entre guillemets ati to Valentin. Akaba arahejeje. Valentin rero yahavuye abandanya afatwa nabi mwibohero, birakomera cyane. Mu nyuma rero mu rukundo bari kumwe na Julia. Julia yaratevye aramubaza ati none ko ntarakubona isi meze gute, hameze gute? Bazi namwe umuntu atabona. Mu nyuma rero aramubwira biramwereka isi uko iremye. Namwe murabibona ati isi igizwe n'ibiti, igizwe n'amabarabara, ibi n'ibi byose arabimusigurira. Mu nyuma rero wa mukobwa aratinda arabona. Kumvugo rero umukobwa yari impumyi, aratinda arabona nkuko twese tubona. Ariko ivyo ntivyabandanije kuko Valentin yahavuye yicwa le 14 février, donc tariki 14 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 270. Mwavyumvise neza, ni imbere y'ivuka rya Yesu. Mwumva nyene ni après la naissance de Jésus-Christ. Ico gihe rero bakaba bavuga bati uyo mumenja ntiyokubahuka gukunda umwana nk'uyu uye, umwana w'ubucunga ibohero. Mwumva yabakomeye ko yacunga abantu bakomeye gose, ni intwari. Nawe rero Valentin ati ubahuke ukunde umwana nk'uyu uye, nta soni. Mwumva ko bitaba byoroshe. None abenshi bari bazi bati igenekezo rya 14 none ukwezi kwa kabiri ni umunsi mukuru w'abakundana koko. Mwavyumvise neza, ni w'abakundana nkuko twamaze kubibona nyene ngaho. Ariko rero Valentin kubona bamwishe igenekezo rya 14 kwezi kwa kabiri hari ico bisigura. Muri iyi myaka rero kuva kera barahimbaza umunsi wa liberté romaine. Iki gihe rero kukaba ari wari wahariwe ivyerekeye kurondoka, no kuvuga bemera Imana, iyo nayo ikaba yabafasha mu vyo kurondoka. Kuri uyu munsi rero abagore bariruka mu gisagara bagakubitwa n'abagabo babo imigozi ikomeye cyane, kandi bikabakubita mu nda ikanabababaza. Umva ko bitaba byoroshe. Aho rero mu kubakubita urumva ko ivyahabera muca muvyumva, muvyumva ko ari umunsi wirondoka nyene na violence sexuelle yategerezwa kucaba. Urumva nyene ko kaba arakajagari, mugabo wari umuco waho bategerezwa kuvyemera uko. Haratangwa rero n'ibimasa kugira ngo bemeze baryohere iyo mana yabo, two tumana twabo. Ni Dieu avec deux petits dés. Mwavyumvise neza, si Imana y'ubu uye yari iyo mana bemera ico gihe. Uya musi rero uheze
baranywa cyane, eka mbere waba ari umunsi uteye igomwe ku bari bahari twe ntitwari tuhari, murumva nyine ko bwaba ari ubundi buhinga. Abakiri bato rero baba ari umunsi wabo nawe nyene wacu ushikirirwa. Bukeye rero kenze abakiri bato nabo baca bashikirwa kuko bategerezwa gukina imikino no kwita y'ugutomboza, abo bategerezwa kuca bakundana. Humva ko byaba ari ibintu bibaryohera cyane. Abajene rero bico gihe barakina imikino yo kwimenyereza, bagaheza bakinyegezanya, mu nyuma bakaronka umwe wese akaronka uwo bakundana. Kuva uyo munsi mwavyumvise neza ko umwe yacaronka amesere wiwe, umusheri wiwe, mwabisangira n'abindusha. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe Pito mu mwaka w'495 Pape Geraze wa mbere yaciye yemeza ko Valentin abaye uwitangiye abakundana, no kuvuga yaciye aba umupatro w'abafianci w'aba amoureux. Muri iyo myaka rero, muri iyo myaka cyo kimwe n'ubu, abantu benshi bariyumvira bati uyu munsi no gusesagura, bakonona ibintu byinshi. Ndabyise konona mugayo bamwe nuko babyita, ariko ni umunsi w'ukuryoherwa hagati y'abakundana mubandanye mubikora neza cyane gose. Murumva ko wavuye ahakomeye cyane. Ku munsi rero nk'uyu haratangwa amashugwe canke utundi tuganuke, amashugwe ya rose, blanche na orange. Aya mabara rero arafise icyo asigura, kuko kuva kera na yindi amabara ya rose, blanche na rouge yamyerekana urukundo, cyo kimwe na orange. Aya mabara nyene nkuko mubibona yamye nakoreshwa kuva kera. Mwibuke poeme ya Ronsard yitwa Mignonne, allons voir si la rose. Muvyumvanye neza abantu mwaciye mwishura, abantu twiganye nabo tutiganye muribuka. Mignonne, allons voir si la rose qui se matait avec des closets, sa robe de plope aux oreilles, au point perdu de cette belle plaie. N'ibindi bica bibandanye. Mu bihugu bimwe rero barakora utuntu dutangaje cyane gose. Nk'akarore muri Vietnam haratunganywa amahiganwa yo gusomana ku bantu b'abajene bakiri bato b'aba Valentin. Nyene muca mubumva ko biba bikomeye abantu bakundana. Urumva ihiganwa rito hahukanwa n'ubuzi gusomana neza, sinzi ngo basomana neza abantu mukunda gusomana neza, ngira muca mubibona uko bigenda. Muri Thailand naho nyene uyu munsi wa Saint-Valentin uhimbazwa igenekezo rya 14 ukwezi kwa kabiri, uri mu misi 5 ya mbere ihimbazwa cyane kurusha iyindi muri ico gihugu. Aha rero inkumi canke imisore ishaka kwemezanya barakora ibintu nyene biba bitangaje, aho usanga ku mariage ziko hari abafukama bagasaba ko bashaka kubana n'abandi. Abahungu babigira baramba bararaje ntabyo nogira. Oh, birakomera, aho usanga umuhungu ashobora kwiremeka amashugwe 108 rose sa witi, akazishira imbere y'umukobwa wiwe, akazitwara akazimuha agiye kumusaba mariage. Anekoseho nibindi baracabibandanya kera, kuko boho baracinyegezanya bakagira na tombora yo gukundana nyene, ngira barinyegezanya hakumwe ko mu Burundi ahiwacu. Muri Finland naho nyene barabikora kundi kwabo, basanzwe babikora kuva kera ukundi kwabo, aho ugwaruka batunganya amahiganwa yo kwiruka. Murumva neza ko uri umuntu udafise ibigango nyene wiruka neza n'amagara akomeye kugira ngo utahukane iryo higanwa. Muri Afrika du Sud naho nyene biruko bimeze neza, barabitegura cyane bagashimisha abantu, kuko hoho bitangura babyigisha abana. Harera abana barategura amakado bakayahereza abandi bantu canke abana bagenzi babo basanzwe bigara canke babana mu tundi. Saint-Valentin rero murumva ko yagiye ibandanya itera imbere mu bihugu gushikana Afrika, tukaba tuyihimbaza naha mu Burundi. Ndazi yuko benshi mwamaze kuba mwitegura mugura nyene ibintu bikaze by'amakado, mwamaze kuba muri ko murapfundikira ngaho buca mubahereza. Mubikore neza, ariko rero impanuro ntizobura, reconcile zirahari bigeme. Mugume mwiteze yuko ari mwe bahereza surprise utuganuke, namwe mwemeze abo bahungu banyu, mwemeze abo baboga banyu. Nabo nyene barakeneye kugira gute, bakeneye kuryoherwa. Sibyo none ikindi twovuga nuko kubakundana mwibuke, kandi abarundi twamye dukundana dusangira umunsi mukuru baye. Mwibuke guha ko abantu batagize ico baronka, murabizi. Basi nimba mwanka ko babagora ku munsi wa Saint-Valentin, gerageza basi mugende mubikore nka rokenze, mutumira abagenzi mwakoze akantu mu gihe mwaseruka 14 ko babaciramwo.
ariko kandi ku bantu bavuga ngo ati ntaco dufise namwe murashobora kubikora uko mungana kose nawe ufise ubukene umusheri wawe uramwibuka kamene bien sûr ushobora ufise akaboate ka chokoro kakamuhereza canke ndaza kandi kagano kuterezwa gutegura kameme ntuce uhagarara nkuko umengo nta cabaye 14 z'ukwa kabiri nyene Saint-Valentin ni yanyu. Ikindi rero twababwira nk'impanuro hari abibaza yuko kuri Saint-Valentin hari abari gutegura bakaza kubwira abakunzi babo batari bwabwiye ati abana nawe ukunze kuva kera ubu ndabikubwiye ati ndagukunda guhera uyu munsi ariko rero nta muba mwasanzwe mukundana bandanye nyene mushiramwe twatujambo turyosha nyene nkuko mu turi special nyene kuri Saint-Valentin muce wibaza ngo byaraheze. Abantu mutegura kandi Saint-Valentin muyitegure mwibuka nyene yitegura murondera n'inyobwa zimeze neza ariko rero mwibuke kwigerera musagara cyawe Bujumbura ndazikomesha mukunda tunyobwa twa Brarudi hariya naho nyene rababwira ati muranywe mwigerera eka ni mu gihugu cyose nyene abantu mugafata nyene abanyifana nabo sinzi ngira ngo unyuze ushoboye naho nyene sawa. Tubandanye kandi twibutsa n'abantu mufise abo mutumira mu gutumira umuntu nuko mumenya neza umusheri wawe uramenya icyakunda hari gihe usanga ari kimugwa nabi ntiwava umutekerera ijombo vy'amaganda ntawo vyubahuka ndazi cyangwa mukamutegurira ibintu badakunda ushobora kumutegurira izo nyama tazirya ugasanga yikundira gafi teza kumenya rero icyakunda special manyene kugira ngo bukeye kuri Saint-Valentin 14 z'ukwa kabiri umenye akantu nyene kameze neza uheze ukamuhereza kakamushikana ntiyidoge mwavyumvise neza. Ico twohereza ko ni ku bantu usanga bafise abo bakundana ariko bataba hamwe bari a distance uri Amerika na uri mu Burundi ibintu by'ijare ari Afrique du Sud na uri mu Burundi ari Ethiopia na uri mu Burundi ari Canada na uri mu Burundi murabandanya mubigira kuko apere video kuri WhatsApp irakunda kubera kutoma akaganuke kuri apere video canke umunsi umwe kazoka muhaneza na neza mugabo yakabonye numva ubandanya muryohewe na Saint-Valentin ntibisaba ngo uringahe Bujumbura canke ngo muri kumwe mu ntara aho iwacu Makamba Gitega canke ahandi oya aho uri hose urawuhimbaza naho muzoba muri kumwe ogiye gupagasa za Tanzania hose urabandanya nuko mubandanye mudukurikira kuri Bishop ndazi ko muri benshi Bishop TV na cyane amakomantere menshi amakomantere menshi amapartage mutubwira ivyumviro namwe muzi kuri Saint-Valentin mubwira abandi bantu nabo nk'impanuro canke ikindi kintu mutunganiye bari kumwe na Kihayira dukunda mubandanye munezerwa na Bishop TV bye.